Ni kuri uno musi wa gatanu igenekerezo rya 26 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 hatangujwe icese ibikorwa vyahariwe indwi y'ubuserukizi mpuzamakungu mu kinofunofu Diplomatic Week canke Semaine de la Diplomatie. Ibi birori bikaba vyabereye mu nyubakwa z'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'igihugu cacu ciza c'Uburundi n'amakungu, ukwifatanya n'ibihugu mu karere n'ubufatanye mw'iterambere. Ibi bikaba vyari birongowe canke vyatewe iteka n'umushikiranganji Ambasaderi Edouard Bizimana, akaba ariwe asanzwe arongoye ubwo bushikiranganji. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'igisabisho cahagarariwe na Ambasaderi Jean Bosco Barege, hakurikira ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu ciza c'Uburundi. Let's get up and humble ourselves. Father, in the name of Jesus Christ, we came before you very humbly, requesting forgiveness for our human weaknesses and praising you for this opportunity. We thank you for the gift of life. Thank you for the protection for everyone who traveled from abroad and arrived safely. We thank you for this gift. Jesus Christ, we come before you, thanking for this opportunity. Bless our minister so that you grant him wisdom and understanding so that he can lead this minister and the minister for us for the good and the well-being of Burundi, and more particularly to attain our vision. We pray for protection during all this time so that everyone here can feel comfortable and be blessed. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Inyuma y'iyugururwa icese ry'iyo ndwi yahariwe ubuserukizi mpuzamakungu canke Diplomatic Week la Semaine de la Diplomatie, haciye haba panel yari irimwo umushikiranganji jejwe imigenderanire myiza y'igihugu cacu ciza c'Uburundi n'amakungu, harimwo uwaserukiye mushirahamwe canke societe Musumba Steel, harimwo uwaserukiye Ubushinwa, eka n'abandi. Inyuma ya panel haciye haba ikimenyetso co gufata ifoto rusangi mu marembo y'ubwo bushikiranganji. Inyuma y'ifoto rusangi twaciye twihereza amabisi n'imiduga vyari ngaho tugana ishirahamwe canke societe yitwa Afri Textile benshi bazi nka Kotebu, aho batwakirije umurisho w'ingoma uteye igomwe. Turatemberezwa n'indongozi z'ibisata vy'ico kigo ca Afri Textile, kuva mu ntango z'ahakorerwa hakigwa ipampa, eka ahategurirwa procedure zose ukungene bigenda birakurikirana gushika tubone kirya gitenge ca Kotebu, eka n'ibindi bisanzwe bihungurirwa muri iryo hinguriro. Reka dukoreshe amasanamu kugira turabe ukungene urwo rugendo ku rugana Afri Textile rwari rumeze, hanyuma tubandanye n'ibikurikira.